ibiyaya nagenze mvuga ijambo ryawe hamwe no sigara noba ngowe cane. Sinze maramare, sinze maramare. Yesu mwami ashimwe, Yesu mwami ashigwe hejuru. Mwese ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi ndabahaye kaze mu ijambo ry'umwami Imana. Tugira dusangira amajambo y'Imana, twongera kuyo tumaze kumva. Bene data badutanguriye mu buryo bw'indirimbo. Umurundi wa kera niwe yavuze ngo iza kurisha ihera hehe. Yesu abahezagire. Ndazi ubu nukuzuriza gusa, mwamaze kwakira kandi muruzuye kandi muranezerewe. Yesu nashimwe. Nanje ndafise amajambo Imana asuye gushira mu mutima wanje, n'amajambo tumaze iminsi twumva, kandi muri iyi minsi turi mu minsi mikuru ikomeye myiza cyane itwibutsa ko Imana idukunda kandi yamidutegurira ingaburo nziza. N'amajambo twumvise ni ku munsi wa kane, aho twari dufise umunsi mukuru wo kwibuka iduzwa ry'umwami wacu Yesu Kristo mu ijuru. Yesu nashimwe. Hanyuma rero reka dusome tudatebeje, kuko turi mu bihe by'kwibukanya. Turibukanya kuko turi mu rugendo, suko tugakomezanya. Umundi muswahili navuze ngo tunahimizanya kuko turi mu rugendo. Yesu nashimwe. Dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice ni 24, turahera ku rujya murongo wa 44. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 24, n'urya murongo wa 44. Dusome. Yesu asezera abigishwa biwe aduzwa mu ijuru, arababwira ataya n'amajambo iyanje nababwira nkiri kumwe namwe, yingene ivyanditswe kuri jewe vyose vyo mu vyagezwe vya Mose no mu majambo y'abavugishwa n'Imana no muri Zaburi bikwiye gushika. Maze abungura ubwenge ngo batahure ivyanditswe. Ndakwifurije kunguka ubwenge buva mu ijuru kwa Data, kugira ngo ushobore gutahura amajambo y'Imana. Twese nk'uko umuririmbyi yabivuze ngo nkunda kunguka ibya Yesu, nkunda kunguka ubwenge bw'ukuri. Yesu nashimwe. Maze abungura ubwenge ngo batahure ivyanditswe, arababwira ati niko vyanditswe yuko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, kandi yuko kwihana no guharwa ivyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose uhereye i Yerusalemu. Namwe muri vyabona vyo kuvuga ivyo. Umve ngira mbarungikira ico Data yasezeranye, ariko mugume mu gisagara kugeza aho muzokwambikirwa ubushobozi buvuye mu ijuru. 50. Abavanaho abashitsi harabana ni Betaniya, aterura amaboko arabahezagira. Akibahezagira atandukanywa nabo, aduzwa mu ijuru. Nabo baramusenga basubira i Yerusalemu bafise akanyamuneza kenshi, bama mu rusengero ubudasiba bakora iki? Bashima Imana. Ivyakozwe n'intumwa rimwe, ivyakozwe n'intumwa igice ca mbere
Vyakozwe ntumwa rimwe, turahera ku rujya murongo wa mbere nyene. Ca gitabo ca mbere nanditse ga Teofilo we. Teofilo ndiko ndarondera uwo ari we. Uwundi yanditse ngo ni mpendwa wa Mungu, mwamini yeyote, nukuvuga uwizera wese. Umuntu yizera Imana afise igiciro gihambaye imbere y'Imana. Yesu nashimwe. Abizeye bafise igiciro gihambaye imbere y'ijuru. Nabubahwa, Imana irabubaha kandi ikabubahiriza kandi ikabarwanira kandi ikabakomeza kandi ikabagirira neza. Guma wizeye, guma ku Mana yawe, Imana izohugirira neza. Yesu nashimwe. Uyu rero Luka yandikiye umuntu wese yizeye yuko afise igiciro kinini imbere y'Imana. Ntuve mu kwizera, kuko umuntu avuye mu kwizera ntasubira guhimbara Imana. Abatizera ntibahimbara Imana na gato. Ntube wicaye ngaha, ntube wicaye ngaha uri mu batizera. Wowe uri kuratakaza umwanya wawe. Niwizere, jya mu murongo w'abizera. Atari uko iminsi yawe yose hano ku isi uzaba uri kurayipfisha ubusa. Ariko niwaguma wizeye, Imana izokugirira neza. Umunsi umwe uzokwikangura uri imbere y'uwo mwami w'abami mwijuru kwa Data. Amen. Guma wizeye, ufise igiciro kinini imbere y'ijuru. Ariko niwanjandwa ku majambo y'Imana, kanezerwa gusa no kwicara mu ishengero, kanezerwa gusa nico kibanza urimwo. Ico kibanza co ntaco kizokumarira. Ico kibanza ntikizokujana mu ijuru. Kizokujana mu ijuru nuko wizeye umwami Yesu, ukihana ibyaha byawe, hanyuma ukamukorera urongowe na Mpwemu Yera. Amen. Ugakora icyo ijambo ry'Imana rikubwiye, icyo nicyo gifise ikimazi. Naho waba wicaye hari inyuma hariya, naho waba uri hanze, igikuru nuko Imana ikubona ko wizeye kandi ukora iby'Imana igomba. Yesu nashimwe. Ariko ikibanza ngo unezerewe icyo kibanza gusa, nubusa no guhahamira umuyaga. Mbega hari umuntu w'umuhinga yofata umuyaga? Umuyaga hari umuntu yoshaka kuwufata mu gipfunsi akawugumya? Sabwe? Hoya. Dusome. Ndiko ndakubwira Teofilo, mpendwa wa Yesu, waje hano uyu munsi uze gutaha umunezereje, uze gutaha usize umwami wacu Yesu hejuru. Amen. Dusome. Ca gitabo ca mbere nanditse ga Teofilo we, kivuga ibyo Yesu yatanguye gukora no kwigisha byose kugeza ku munsi yadugijwe mu ijuru, ahejeje kugerera intumwa muri Mpwemu Yera zimwe yatoranije, kandi amaze kubabazwa abiyereka ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, ababonekera iminsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana, maze akoranye nabo
arabihanikiriza ngo ntibave hehe. Mwene data, ntuve mu ishengero. Ibabi rivuye ku giti rica rikomera, sabwe rica rigira gute? Rica ryuma. Ntuve mu ishengero. Guma i Yerusalemu, guma aho Yesu yagusize. Muri kino gihe hari byinshi biriko birazunguruka bigomba kugukura mu ishengero. Uvuye mu ishengero ry'umwami uzoba uhuye n'ingorane. Umunyakubaha umwe yarambwiye ngo ampe igiti gikomeye. Mugabo ambwira ati uzoca rero muhiri wawe uhashira bya bindi bituriranije, ninaza uzoca unzimana kuri bijya nyene bituriranije. Kandi hari muri mirongo icenda na rimwe ati nzoguha ibyiza bikomeye kabisa wewe. Ndamubwira nti nyakubahwa, hamwe no kwiyaturura mbega nasubira gushimwa nande? Umuntu yikuye ko iteka Imana yamuhaye, bica bigenda gute? Ucuronka iteka ryande? Ry'akanyisase ry'abantu. None iteka ry'abantu rizogushikana mu ijuru, niryo rizokujana mu ijuru. Ndavuga nturakoze, urakoze cyane mugabo nanje ndakubwiye nyakubahwa, icomba ukamenya nawe uwaguhaye uwagushikanye kuri iryo teka, ukamwubaha, ukamusenga, ukamukorera, wogira iteka rihambaye. Yaciye afata imodoka aca aragenda. Mbega navuze nabi? Sabwe? Ubu ndashaje. Kera nahora mvuga n'inkomezi nyinshi, ariko ubu narashaje. Iyo umuntu ashaje rero basi n'inguvu zica zihera, n'amajambo nayo akaba mato mato, siko none? Nico gituma bene data, aha mwisi ariho ibintu byinshi byiza, mugabo n'iby'akanya gato. Mu ijuru hari byinshi by'umurengera by'ibihe bingahe bidashira. Umunyabwenge rero akurikira iby'ibihe bidashira. Ndakwifurije gukurikira iby'ibihe bidashira. Amen. Iby'akanya gato ni nk'inyongera, bigire bito, mugabo iby'ibihe bidashira ubigire binini cyane. Yesu abahezagire. Hanyuma rero narabibonye, narinzi yuko ngira ngo hazohera igihe bikagenda bigorana, mugabo nasanze mu Mana hari umunezero ukomeye, hari kurindwa gukomeye. Imana yarangiriye neza ibyo abantu bavuga bati, kuko baciye baza bati hemwe ntiturabona umuntu w'ikijuju nkawe, we wanze ibintu nk'ibyo. Oya,
sinzokwigera mena ibanga wahawe urigendere, ibanga Imana yaguhaye urigendere. Ukazokumira ku ibanga Imana yaguhaye, uzogira amahoro n'amahirwe. Yesu aguhezagire. Nimba Yesu yaguteretse ahantu hamwe uri kurakorera Imana cyangwa uri kurakorera igihugu, iryo banga urimwo rigendera neza, Imana izoshishikara ikugirira neza. Mugabane waryonona uzobutaye byose. Twumire ku mabanga twahawe. Amen. Ntiyagire na rimwe ukengera, ntiyagire na rimwe uta. Ugata ibanga Imana yaguhaye, uzobutaye byose. Turi abanyamabanga b'Imana, tugumye amabanga y'Imana. Hanyuma rero twumvise hano rero arababwira ngo ntibave i Yerusalemu. Uyu munsi Imana iravuga ngo abantu bose bamaze kumenya Imana. Ewe Teofilo we, ntuve i Yerusalemu, guma mu ishengero ry'umwami. Turabona abantu bavuye mu ishengero ry'umwami ubu ngene bameze, mbega barahiriwe. Ubwo bwiza ufise, ubwo bwiza ufise, uko guca ibikeke kwawe ufise n'amavuta y'Imana. Amen. Imana yagusize amavuta, nicyo gituma n'ab'isi iyo bakubonye bagomba kukugwako, bagomba kugucakira, ariko ntiwemere. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntagire umuntu azokugira inyagano, kuko twakowe, twaguzwe amaraso ameze gute? Y'igiciro. Ntagire umuntu uragupfumbata gutya. Oya, udupfumbase ni Yesu umwami. Amen. Kuko agira aze kutujana. Umira ku ibanga rero ry'Imana, Imana nayo izoguma igusiga amavuta n'abandi batangare. Yesu nashimwe. Ariko niwahorokegwa, niwibagirwa, uzotaye byose. Maze akoranya n'abarabihanikize ngo ntibave i Yerusalemu, ariko ngo barorere isezerano data iryo mwanyumvanye. Kuko Yohana batirisha amazi, ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa na Mpwemu Yera. Nuko bakoranya baramubaza bati, Mwami, iki gihe nico ugira ugarukana ingoma y'Abisirayeli? Arabishura ati, si vyanyu kumenya iminsi canke ibihe data yashinze n'ububasha bwiwe wenyene. Ariko muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo aduzwa babona igicu kimukura mu maso yabo, bagihanze amaso mu ijuru akigenda. Abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo, barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze muraba mu ijuru? Uyo Yesu abakuwemwo akaduzwa mu ijuru azoza atyo nk'uko mumubonye aja mu ijuru. Buno basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayono uri hafi Yerusalemu nk'urugendo rwemewe kugendwa ku isabato. Bashitseyo burira mu nzu yo hejuru, aho bari basembereye ari Petero na Yohana na Yakobo na Andereya na Filipo na Toma na Barutolomayo na Matayo na Yakobo mwene Alufayo na Simoni Zelote na Yuda mwene Yakobo. Abo bose basenga badahumeka n'umutima uhuye, hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene nyina. Yesu nashimwe.
umuntu afise umunsi mukuru arawitegura, siko bimeze? Arategura kugira ngo uwo munsi mukuru uzomere neza. Turimirije rero umunsi mukuru hambaye witwa ngwiki? Witwa Pentecote. Nuko witegurira rero. Twitegura he? Mu mitima. Amen. Twitegura mu mitima. Iyi ni minsi yo kwiyeza, iyi ni minsi yo kwisuzuma, iyi ni minsi yo gusenga Imana n'umutima uhuye. Uwo mufitaniye ingorane ukamusaba imbabazi, uwo mutuzura mukuzura, kugira ngo umunsi mukuru niwashika uwatwibuka uzosange witeguye neza. Amen. None rero icambere uno munsi tugiye kuvugana ko iduzwa rya Kristo Yesu ico ryahishuye. Hari ibintu ryahishuye, kandi ibyo bintu n'abaririmbyi bamaze kubiririmba n'ibintu bikomeye. Nagomba rero iby'Imana asize mu mutima wanje n'ibintu bitanu, sindabatevya n'ukwibukanya. Nagomba nawe uvyumve kuko turiko tuributswa. Twumvise mu ijambo ry'Imana ngo Yesu ariko arasezera abigishwa biwe, yababwiye ko baguma hehe? Mu gisagara, kushitsa baronse ubushobozi buvuye hehe? Buvuye mu ijuru. Bitubwira iki? Mbega ubwo bushobozi ninde? Ni mpwemu yera. Bigomba kutubwira ko nta gikorwa c'ivugabutumwa gishoboka umukozi w'Imana atari muri ubwo bushobozi. Ikigira kabiri, twumvise ko umwami Yesu yabaduganye abavanaho bari abashize ahantu i Betaniya, aterura amaboko agira gute? Arabahezagira. We wizeye umwami Yesu warahezagiwe. Amen. Uri ku muhezagiro, uriko ibiganza vya Yesu. Yesu yaguhezagiye, reka rero kwiva yanga, reka kwiyanduza. Warahezagiwe, uri ku muhezagiro, reka kuja mu byo utagezwemwo. Muri kino gihe nibukijwe indirimbo y'Ijana ngo iyo merewe neza ndagira gute? Ndaririmba. Iyo ngobanye naho ngira gute? Yavuze ngo iyo ngowe ndidodomba, ndaca imanza. Iyo ngowe ico nkora ndasenga. Pawulo nawe avuga ngo iyo usenga, usengera abantu bangahe? Bangahe? Bose. Cyane cyane bande? Murabizi. Kusenga, kubasengera kugira ngo tugume muki? Mu mahoro. Tugasengera igihugu cyacu, tugasengera abakirongoye, ab'Imana yagisize hejuru, tukabasengera tutavanguye, natwe nyene tukisengera, tugasengera ishengero ry'umwami. Mbega ibyo urabikora?
urabikora. Ahantu hamwe twari habaye ingorane, abaho bace bavuga ngo izi ngorane tuzitewe n'abapentekote kuko abapentekote batagisenga, babaye nk'abantu bose baridoga baridodomba ntibagisenga. Mugabo yaba basenga ibi bintu Imana yo vyumvise ikabigorora bikamera neza. Mbega urasenga muri kino gihe canke uri nka babandi bidodomba, canke uri muri babandi baca imanza? Umvirize mwene data, nasomye igitabo citwa Mwisho, ni mu Giswahili nyene, Mwisho, ngo yanditse avuga ngo igihe ishengero ry'umwami rizoduga, iyi si izobona ibara, izosigara mu ngorane zikomeye cyane. Arongera aravuga ati igihe abera bazoja mu isi nsha ariyo Yerusalemu nsha, umurwa w'Imana uri kuvuye mu ijuru, iyi si turiko izokunjwa yose kumwe bakunje ikaratasi iteregwe mu muriro, n'ibiri kuri yo byose biteregwe mu muriro. Ibyo abantu baruhiye banka gukorera Imana, bakanezerwa no kurundanya kwiba no kugira n'aba bandi, ngo ivyo nivyo bizocika inkwi zo kubacanira muri wa muriro. Inkwi umuntu ariko ariruka yiba, umuntu ariko ariruka agira ibyo bibi byose ukora nivyo bizoba inkwi zo gucanira neza ibihe bitazoshira. None wumva uri kuracokera iki? Yesu avuga ngo ariko mubanza mwitwarike, ubwami bw'Imana niki n'ukugoroka kwayo, n'ibyo byose abantu bariko bararondera uzovyongerwa n'inyongera. Mugabo abantu uyu munsi birukira mu nyongera bagaheba ubwami bw'Imana, bariko bararondera inkwi, baregeranya inkwi zizobacanira muri wa muriro udahera. None inyungu iri hehe? Inyungu iri kuri yariko arakorera Imana, ibikorwa vyiwe ariko arabiduza bija mu ijuru, ngwivyo nivyo bitsibo azokwambikwa, kuko ukubaho kwiwe mu isi kwabaye kwiza, yakoreye Imana, none azokwambikwa ibitsibo, azokwama anezerewe ibihe bingahe bidashira. Korera Imana wewe rero unezerewe, rondera gukorera Imana, rondera kunezereza Imana, Imana nayo izokugirira neza. Yesu nashimwe. Ibintu rero bitanu, icambere iduzwa rya Yesu ryahishuye. Icambere dusome butumwa bwiza bwo bwanditswe na Mariko 16 n'umurongo wa 19. Butumwa bwiza bwo bwanditswe na Mariko 16 umurongo wa 19 avuga ngo kandi umwami Yesu ahejeje kubibabarira aduzwa mu ijuru, avyagira iburyo bwande, iburyo bw'Imana. Mwami Yesu avyagira iburyo bw'Imana yacu.
mw'ijuru. Dusome kuvyagira iburyo bw'Imana hari iki? Dusome Zaburi 16 ku murongo wa 11. Zaburi ya 16 ku murongo wa 11. Zaburi ya 16 ku murongo wa 11. Avuga ngo uzondangira inzira y'ubugingo, mu nyonga hawe niho hari akanyamuneza kuzuye, mu kuboko kwawe kw'iburyo hahora ibimaze gute? Ibihimbaye by'ibihe bingahe? Mu kuboko kw'Imana kw'iburyo hariho ibihimbaye by'ibihe bidashira. Yesu nashimwe. Ukuboko kw'iburyo kw'Imana. Bibiri tubwira muri Matayo 25 ku murongo wa 31 gushika 34 ni n'umurongo wa 41 ngo umunsi hazobaho umunsi wo gucira amahanga urubanza. Murahazi Matayo, reka tuharabe Matayo 25. Matayo 25 31 havuga ngo gucira amahanga urubanza, ariko umwana w'umuntu azozira afise ubwiza bwiwe, ari kumwe n'abamarayika biwe bose ntiyazovyagira ku ntebe yiwe y'ubwiza. Amahanga yose azokoranize mu nyonga ziwe, n'abazoba barobanura nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene. Umviriza rero, intama azozihereza hehe? Azozihereza hehe? Iburyo bwiwe. Impene nazo hehe? Ibumoso canke ibubamfu. Umviriza rero, maze umwami azobwira abari iburyo bwiwe ati nimuze abo data yahezagiye, muragwe ubwami mwateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Yesu nashimwe. Abari iburyo, intama, abantu bitonda, abantu bizeye, abantu bakorera umwami, abantu barongorwa na mpwemu yera, abantu birinda bazoshirwa iburyo. Baragwa ubwami bateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Yesu nashimwe. Umurongo wa 41 maze azobwira abari ibumoso. Abari ibumoso ni za mpene, za mpene, babandi bagenda basaragurika, babandi bari mu vyaha gusa, babandi batihana, babandi bigira bera n'atarabera. Hazoza igihe cyo kuyungurura, hazoza igihe utazokwinyegeza, ibyawe bizoseruka imbere yawe umaramare. Ibyo wahije imyaka n'imyaka bije imbere yawe, hanyuma umaramare. Umviriza, maze azobwira abari ibumoso ati mva iruhande mwabivume mwe, muje mu muriro utazima wateguriwe murwanizi n'abamarayika biwe. Uyu munsi wihane, reka guhisha, reka guhisha. Ibyo uri kurahisha bizokubera akaga. Mvise umukozi aheruka kuronka ibara, naramuhanuye, ntawe mukozi wanje, niwiyubare, niwihane, va muri izo ngendo mbi. Ngo Pataro, ngo nukuri jewe ngaha ngo n'umuntu mwiza cyane, mugaba nanje ngo masenga Imana, Imana ikanyereka ibibi muriwe
nkamuhanura nkamubwira mukozi wanje nugabe, aranga. Mfata iminsi rero ntingira nsenga Imana ivyiwe rero ko yanze kwihana biseruke, nje imbere y'Imana ndasenga. Muri iryo joro nyene ndangiza amasengesho, isaha 12 zo mu gitondo, nza numva umukuru wa serire yacu n'abanyumba 13 n'abandi bashinzwe umutekano 5 bariko baradodora ku rugi, ngwe pastere vyuka n'ingoga, vyuka n'ingoga. Nja ndavyuka, narandamuka mbega nibiki biteye, nuko nambara n'ingoga na n'ingoga, ngeze hanze batiraba wa mukozi wawe, yeheraba ngena ameze, mbega nasanze ameze gute? Nasanze bamuboshe, bamuminiye amaboko imugongo yose, aramaraso ariko aravirirana. Ntinone mwamuhoye iki? Bateheraba ivyo yakoze, eheraba. Yari yivye. Murazi umuzamu sibo baturarira, mugabo dufise Imana yacu turarira. Amen. Yari yivye ibintu byinshi, yaratekera iryo joro ryose, agenda yageze mu mirima y'ibigori. Babandi nabo baramubona bibunze, umwe yabunze hariya, undi yabunze hariya, undi ari hariya, bose kikije bararindiye gusa barabe igende bihera. Saa 11 rero baca bamugwa ko batisha ibyo nibiki. Ati reka ndimubibwire patoro, no bamvuye bamuha inkoni, bamuhaye inkoni bariruka ngira ngo bamufate nkare kwibara barahariye epfo hariya, baramugarukana baramukubise. Emwe muntu wanga kwihana yatashi wabo, ndetse ntibamurese ngo atahiwa, bace bamujana mu gasho ka zone bafungirayo, bati we kuri pastor batureka twebwe, ntijewe sindamukwirikiranye, naca yitahira muhira biraheze. Baramukubise, sinzi ko nubaravyuka. Bana b'Imana, hanugwa wumve ijambo ry'Imana yaguhanura, nguzurihana wiyeze witunganya. Ivyo wumirako hazoza igihe kimwe uzokogwa n'isoni. Bavuze bati uri umukozi w'Imana, uyu muntu tugazosa kumubona muri karti, aha atozaja mu mpimba kandi tazovayo. Nico gituma bana b'Imana uhanurwe wumve. Amen. Reka kwiyumya, kuko uko wiyumya hazogera igihe ijwi rya mpwemu rihora, mpwemu Imana kureke, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mpwemu wanje ntazokwama nyinyurana n'umuntu, hazogera igihe akureke. Amaze kukureka rero, abadayimoni bazoca baza rero bagufata, rero nyagugufata, hanyuma bagufashe rero ibizogushikira ntumbaze. Yazadufashe wumvira ijambo ry'Imana kandi witegure, kuko uyu mwami Yesu twumvise ngo intama ziwe azozishira iburyo ahari ibihimbaye by'ibihe bidashira, ariko impene azozishira hariya mu muriro. Hinduka rero b'intama, reka kuba impene. Impene murabona ngene zimeze, mbega impene mubona zambaye, impene mubona zambaye, impene zigenda gusa. Hariho abantu bagenda gusa, hariho abantu bize kugenda gusa,
biza kugira umugenzo nk'impene. Imana ntigomba ngo umere nk'impene, Imana igomba ngo umere nk'intama. Yesu aguhezagire. Hanyuma rero kigira kabiri, ari hejuru y'amajuru yose. Ikiduzwa rya Yesu ryahishuye nuko umwami Yesu ari hejuru y'amajuru yose. Abanyefeso 4 ku murongo wa 8 n'uwa 10. Ikigira kabiri, yanda bivuge nihuta kugira ngo turangize. Abanyefeso 4 ku murongo wa 8 n'uwa 10 avuga ngo, nico gituma ivuga iti yaraduze ajiyo hejuru, ajanye n'iminyago, agabira abantu ingabire. Ariko iryo jambo ngo yaraduze niki? Mbega ntigerekana yuko yabanje kumanuka ikuzimu? Uwo yamanutse niwe yaduze, ari hejuru y'amajuru yose, kugira ngo anengesere byose. Yesu nashimwe. Yesu umwami ari hejuru y'amajuru yose, kugira ngo aheraheze byose. Imana ishimwe. Kigira gatatu, atwara abamarayika, abanyabubasha n'abanyabushobozi bose. Petero wa mbere 3 ku murongo 2. Petero wa mbere 3 ku murongo 2 avuga ngo, ari buryo bw'Imana, kuko yagiye mu ijuru amaze guhabwa gutwara abamarayika n'abanyabubasha n'abanyabushobozi. Yesu nashimwe. Ikigira kane, ariko aradusengera, ariko aradutegurira kugira ngo ahari natwe abariho tuzoba. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana 14 ku murongo wa 1 gushika kuri 3, n'abaririmbyi bamaze kuharirimba. Ariko aradutegurira igisagara cubatswe n'Imana. Abaheburayo 11 ku murongo wa 10. Turabe kuko ahandi mwamaze kumva n'abaririmbyi baharirimbye. 11 ku murongo wa 10 havuga ngo, kuko yararorereye ca gisagara cubatswe kwitanguriro, umugezi n'umwawatsi waco ninde? N'Imana. Yesu nashimwe. Ikigira gatanu ca nyuma, Yesu yinjiye ahera ubwaho ngo aduserukire imbere y'inyonga z'Imana. Abaheburayo 9 ku murongo 2 avuga ngo, kuko Kristo atinjiye ahera cyane hakozwe n'intoke. Ikigereranyo ca ukuri, ariko yinjiye mu ijuru ubwaho kugira none aduserukire imbere y'inyonga z'Imana. Ngivyo ibintu bitanu iduzwa rya Yesu Kristo mu ijuru ryahishuye. Hanyuma none twakora iki? Umviriza rero. Abaheburayo 4 ku murongo wa 14. Twokora iki none? Nuko ko dufise umuherezi mukuru akomeye yaciye mu ijuru, ni Yesu umwana w'Imana. Tubangirize ibyo twizera, tukagira gute? Tukavyatura. Abaheburayo 10 ku murongo
w'2 cumi ku murongo w'2 umbiriza tugumye ukwatura ibyizigiro byacu ntikugira gute ntikunyiganyige kuko wasezeranye ari uwo kwizerwa Yesu nashimwe. Numvise ngoberwa kubabwira ngo tugumye ukwatura ibyizigiro byacu ntikunyiganyige. Bene data, hari abantu muri iyi minsi ibyizigiro byamaze kunyiganyiga, batakigira ibyizigiro. Bavuga bati Imana yacu yaduhevye, Imana yacu ndikidukunda, Imana yacu ndikitwumva, Imana yacu. Oya, Imana ni Imana. Guma ku Mana yawe. Wewe ibyizigiro byawe biriko birahungabana, umbira ijambo rivuga ngo uyu munsi Imana iragomba ngo agakiza kawe ukemeze muri iyi minsi kaboneke ko uri umwana w'Imana wakiriye agakiza. Imana iragomba ngo ibyizigiro byawe n'ibinyiganyige bihagarare neza. Atari uko haruho uruzi rw'abagaragazwa, uruzi rw'ingorane ko hava rugutwara, ukazohava usanga waratakaje ibyo Imana yaguhaye, ibyo Imana yakubikije. Kumana ibyizigiro ku Mana yawe, hagarara neza. Ubu n'igihe wemeze wewe nyene agakiza kawe ukakemeza imbere y'abantu, bakakabona bakamenya bati uyu ni wa Kristo. Atari uko hariho inzuzi z'amagorwa, hariho inzuzi z'amageragezwa nizagutera udahagaze, bizoba ibindi bintu. Ariko ndakwifurije kuguma watura ibyizigiro byawe ku Mwami Yesu, ku bikorwa by'Imana, ntikunyiganyige. Reka kunyiganyiga. Hari abantu bariko baranyiganyiga, urabaraba ukabihweza ukibaza yuko bakomeye, ariko usenze nk'uko nagiye imbere y'Imana ngasenga ngo Imana inyereke uyo mukozi ibyarimwo, Imana ikiranyereka. None ubu yagiye hehe? Yatashi iwabo ameze gute? Anezerewe, ababaye canke amaramara? Sabwe amaramara. Imana ntigomba muri iyi minsi ngo umaramara. Imana igomba ngo muri iyi minsi turimo n'iminsi imbere yacu, Imana izokwerekane imbere y'abandi uyu n'uwanje, kandi bizoba bibereye. Reka turangize ku murongo wa 15 hanyene mu Baheburayo kane ku murongo wa 15. Kuko umuherezi mukuru dufise atari udashobora kubabarana natwe mu ndege nke zacu, ariko nuwagaragejwe uburyo bwose nkatwe, yamarawe nta cyaha yakoze. Nuko
nitwegera intebe y'ubuntu dushize ubwoba kugira ngo turonke ikigongwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe kimeze gute gikwiye. Dufise umuherezi mukuru ariko adusengera kugira ngo ahari natwe abariho tuzoba. Yarageragejwe ariko nta cyaha yakoze. None uyo agomba ngo twebwe abigishwa biwe twegere intebe y'ubuntu dushize ubwoba kugira ngo turonke ikigongwe. Igihe kizoza tuzoronka uburyo bwo gutabagwa. Abumvise amajambo y'Imana mwese umwami Yesu abahezagire. Ndarangije. Ninde yiyumva yuko akwiriye kwegera intebe y'ubuntu kugira ngo mu gihe kiri imbere azotabarwe, azozigamwe, azogirirwe neza? Ndamuhaye kazi. Ariko uyo yidudarika, uyo yidudarika, uyo yidudarika, hakazoza igihe uzokumva ivyiwe ntuzokura ku munwa ngo ni wa wundi, kuko yidudaritse aranga kwizera Imana, aranga kwatura ingorane ziwe ngo ababarigwe, aridudarika. Rindira igihe kiza, naho ibihe ko biriko biraza. Mbega mubona biza vyoroshe? Biza bikomeye. Ibi bihe biriko biraza, biriko birayungurura. Birabe uwagakiza kiwe gakomeye ahagarare adatsindwa n'ubugunge bw'umwansi. Hariko abidudarika. Rindira. Ndakwifurije guca bugufi. Twumvise ngo uyu mwami w'abami ni waganze urugo rw'Imana, ni waganze abamarayika, ni waganze abanyabubasha n'abanyabushobozi bose. Ni wariko aradusengera kugira ngo ahari abariho tuzoba. Ni wariko aradutegurira y'amazu meza meza, ariko aradutegurira. Ntube muhombe, yemera uce bugufi. Imana ikugire musha, Imana ikunezerwe, isubire ikwambike, igushiye ku gitinyiro cyayo, hanyuma ukorere Imana unezerewe, ukorere Imana wumva ufise amahoro. Mugabo kidudarika ingorane. Turahaye kaze wa mushitsi Pasiteri kuva hariya mu Rusagara ashike hano asengera ababaje ku mwami Yesu. Kaze Pastor. Mwami wacu Yesu, mukiza wacu mwiza waduze mu ijuru, twagushima yuko uri muzima kandi wabambiwe ibicumuro vyacu. Abantu bamaze kumva ubutumwa bwiza bw'amahoro, ubutumwa bwiza bw'ubwami bubohora, baciye bugufi hano imbere yawe. Turakwinginze Yesu mwana w'Imana, bagirira imbabazi. Amaraso n'amazi wavuye ku musaraba yuhagire imitima y'aba bantu bose baciye bugufi, kugira ngo imitima yabo ivanwemwo ibi biyagiriza bibi, bashobore guhumanuka, batuye ukwatura kwiza kugira ngo bahugumye nikunyiganyige,
maze umugwanizi yabarega ahindirwe hanze. Turakwinginze Yesu wabambwe, sibanganya amazina yabo mu gitabo c'urubanza kugira ngo bandikwe mu gitabo c'ubugingo, bashobore ko harabindegemvya. Umugwanizi yabarega ahindirwe hanze kugira ngo baronke amahoro n'umunezero. Utanga abahirimbe banezerewe kuko bahariwe, icaha cabo gikuweho. Urakoze Mwami Yesu, ingene imbabazi zawe zama ibihe bidashira, wicaye ku ntebe y'ubuntu. Haleluya! Aboga mu maraso yawe barakira bakera derere. Turagushima Mwami Yesu ko wemeye kubabarira kandi kubezeje, mu izina ryawe ryera Yesu mukiza wacu, amen. Murakoze abegereye intebe y'ubuntu. Imana ni nyembabazi, Imana yabahariye. Imana ibagomba ko iragomba ngo mugende nk'uko abera bagenda. Ibya kera birahise, ubu nimugendere mu nzira nshasha, mu bivyaremwe bisha, ntimusubire kwivayanga n'ibyihishe. Mwami Yesu ari ku ngoma. Mwami Yesu azobafasha, azobakomeza, azobagirira neza. Mushishikare mubafasha. Muri kano kanya dusabe abarwaye n'abafise ibindi bibazo n'ababahaguruka aho bari. Umwami Yesu abagirire neza. Abarwaye n'abafise ibindi bibazo, Umwami Yesu nyene ububasha bwose arabagirira neza, arabatera iteka. Duhe kaze Pastor Alex nawe aze hano asengere abarwayi, asengere n'abafise ibindi bibazo. Umwami Yesu abatera iteka kuri uyu munsi, batahe banezerewe bashima Imana. Kaze Pastor. Mu izina rya Yesu Kristo duhagurukanya aba bantu bawe Mana. Aha ntibapfuye guhaguruka, oya, barumvise ibyawe kandi barabibonye. Aha bahagurutse nk'ibishinga ntahe, bemeza neza kuri umukiza kandi uri umutabazi. None turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, tubazanye aho uri Mana. Ikibazo cy'umwe wese urakizi, amarira n'amaganya by'umwe wese urabizi, ububabare n'imisonga bafise urabizi. Mana yo kwizigirwa, umuririmbyi yavuze ngo humuriza abababaye, tabara ariko baragutabaza kubw'ibibaruhije. Uyu mutaga nubabera umutabazi, uyu mutaga wewe ntunanirwa. Iyi misozi ihagaze imbere yabo turasabye ngo uyisenyure, ubahe umwidegemvyo. Uwo wugururiye ntiyoguma yugaranywe ngo bishoboke. Oya, wewe uri Alufa na Omega, uri itanguriro ukaba n'iherezo, ufise ubushobozi bwose ku kintu cyose kigomba kwishira hejuru. Yesu Mwami, abakozi bawe turahagurutse, tugoroye ibiganza kuri aba bantu. Mana, wewe wavuze ngo nitwarambika ibiganza ku barwaye bazokira. Tuguhaye kaze nk'uko wagiye ukorana n'intumwa, n'ubu ngwino ukorane natwe. Ukuboko kwawe gushikira abantu bawe, ubakize, ubabohore, kuko ufise urufunguruzo. Urafise urufunguruzo rwo kugurura, kugururira abiyobo Satani yagize imbohe. Abo bugururiye ntawe usubira kubugarana. Oya,
mbere n'imigabo ya Satani umaze kugara ntisubira kugurura. Turagushima mwami Yesu kugenda ugirira neza abantu bawe ngo bimenyekane kuri umucunguzi yazutse uri muzima n'ubu ushishikara gukora ibitangaza. Urakoze kubereye inyishu umuntu wese mu kibazo yakuzaniye. Tubasengeye mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Yesu nashimwe. Hama bumvise amajambo y'Imana, mwese Imana ibahezagire.